nimundabire rero iri jambo muzoba mukoze. Ivyahishuwe Yohana igice cya 5 turahera ku murongo w'8 tumanuke kugeza ku 10. Ivyahishuwe Yohana igice cya 5 umurongo w'8 kugeza ku 10. Amen. Nifuza ko ntotwara umwanya munini mugabo numva nk'umuntu nagira ubuntu bwo gushiraho urufatiro rw'iyindwi cyane cyane nk'uwagira ubuntu kugira icyo atanga muri imyaka 10. Nifuza yuko tugenda mu mwaka wa 11 iri jambo muryibuke ngira mbabwire. Kandi koko Imana iratugirira ubuntu, turacagira ubwo buntu bwuko iyo budutumiwe tugenda kuboroga tugatakamba tukabaza Umuherezi ico data agomba ko tubwira ishengero ryayo. Ivyo rero tugiye tubabwire no kuri ntabwo ari ibintu bijanye nuko tuzi Bibiliya oya namba, kuko Bibiliya ivuga ngo aya majambo nta muntu ashobora kuyavuga uko yishakiye. Shiti Umuherezi ari wamuyoboye. Izina ry'Imana yacu rihabwe icubahiro. Nimumfashe muvuge amina idasinziriye. Amen. Amen. Haravuga ngo amaze kwabira mukurikirana aya majambo nta mwanya munini mfise. Amaze kwabira ico gitabo vya binyabugingo 4 na babakuru 24 baca bikubita imbere y'uwo mwagazi bafise inanga bose n'inzavya z'inzahabu zuzuye imibavu niyo gusenga kwabera. Manuka haravuga ngo baririmba indirimbo sha bati birakubereye kwabira igitabo no kumena ibikimatanije, kuko wishwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose ubacunguje amaraso yawe. Aha rero niho nshaka cyane cyane ko niho nza guhagarara. Haravuga ngo ukabahindura ubwami bw'Imana yacu no kuba abaherezi bayo, kandi bazoba abami mwisi. Imana ishimwe cyane. Bazoba abami mwisi. Mundabire Yobu rero abariho dusozera ngaruke kuri ico gice rero ca 5 hamanze kuja kuri muri Yobu naho. Dusome muri Yobu igice ca 41 ku murongo wa 11. Yobu ihute mama wanje ni uri kurabikora esa guhezagira. Haravuga ngo ninde yabanje kugira icampa ngo ndamwishure ibiri munsi y'ijuru vyose iyo riva rikagera n'ivyanje. Reka nsubiremwe aya majambo. Ninde yabanje kugira ico ampa ngo ndamwishure? Ni kibazo mwabibonye. Ibiri munsi y'ijuru vyose iyo riva rikagera n'ivyande n'ivyiwanje. Reka rero tuganira aya majambo. Mu bisanzwe uyu mutima numvise ndiko ndasengera, maze kumbwira ndiko ndasengera gahunda, maze gusenga numvise ko maze igihe aya majambo ariyo Imana iri kirama ndiko ndatanga ahantu hatandukanye, ariko Umuherezi yanyoboye kugira ndayavuga aho hantu. Iki kintu ndashaka mu gitahure, ndashaka tuvugane ku ijambo Umuherezi. Subiramo ngo Umuherezi. Vuga cyane Umuherezi. Mu bisanzwe nari nifuza kubifatanya n'umwami, ariko ngomba mpagaraye cyane ku Umuherezi, kuko uramutse ugiriwe ubuntu gatahura ubuherezi ubwami buzoca bworoha cyane. Burya ikidukomerera rwose nuko twitwareka gushaka kumenya ubwami tutamanje kwitaho ikibanza. Ikibanza naco n'ubuherezi. Ndashaka kwanza icyambere mukwiye kumenya, ubwa mbere na mbere ico mukwiye kumenya nuko je na wewe iki gice cya 5 mugende mu gisome cyose muvuye ngaha. Iki gice cya 5 dusomye mu Vyahishuwe Yohana nico gice kitugize cyatugiza abo turi bo uyu munsi. Niho hantu tubwirwa amakuru y'urugamba rukomeye ruruta izindi ngamba zose gwagwanya uwo munsi kugira ngo bikunde yuko jewe nawe uyu munsi tube turi abo turi bo. Naha anye vyabereye mu gice cya 5. Mu bisanzwe namambwira abantu
wisunze Bibiliya iyo uravye mu gice c'8 umurongo wa 32 Paulo yandikira ishengero ry'abaroma yararibwiye ngo iyitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izoburite kutugabira byose muri we. Ndashaka mwumviriza ikintu. Mu bisanzwe iyo dusoma ijambo mukwiye gufata umwanya. Bibiliya nubwo tuyisoma burya twari duhamagariwe kuyirimbura, meditation, gufata umwanya ugatekereza ikintu uri kurasoma kugira ngo juste mwe muyerabone ko wabitinzeho abashe kuza kugusobanurira. Narababwiye iki kintu, iki gitabo nico gitabo cyonyine mu bitabo byose ibiriko birandikwa, ivyanditswe nibizokwandikwa. Iki nico gitabo cyonyine dusoma turi kumwe n'uwacanditse cyonyine. Ibindi byose ni bitabo dusoma banyenevyo baba Canada, abandi baba za Amerika, abandi bari South Africa. Nubwo ucanganyikirwa ntivyoroshe kumuronka kuri telefone, irose rendezvous bakubwira ati turi mu kwa mbere uzomuronka muri December uko afise ibikorwa byinshi. Muga aha niho honyene tuzazanirwa. Twamara kuzazanirwa twatinda tukumva ijwi ritubwiye ngo aha nashatse kuvuga uko, kuko nico gitabo cyonyine dusoma turi kumwe n'uwacanditse. Vuga amina cyane. So ndagomba ndababwire rero, mu bintu Imana yari kutwima, mu bintu itari ifitiye gahunda kuduha, yari Yesu. Yesu ntiyari muri gahunda na gatoya yo mu vyumviro vya data kumuduhereza. Itanga itangazo ngo ninde ashobora gutumbera iki gitabo akakibumbura. Yabajije mu ijuru abaza abamarayika, abaza mu isi arondera twebwe, abazi kuzimu sinzi kuzima bari babaye ico gihe. Mugabo nahone ngo yararondereye umuntu yogaragara akaza gufata n'ico gitabo. Bose berekera uwo munsi haba gacerere habura umuntu numwe. Mu bisanzwe Yesu yakoreye surprise data amaze kubona yuko ata muntu abonetse, kuko Bibiliya ivuga ngo umwe mu bakuru ngo abwira Yohana ngo ntacurira ngo raba ngo intare yo mu muryango. Yesu nashimwe cyane. Ni kuvuga ngo ico data yari kutwima je na wewe yari Kristo. Nimba Kristo rero yaramuduhaye, nimba byarakunze akamurekura, nimba yaremeye kumuduhereza, nta kintu dushobora kumuburana. Mugabo nagira ndababwire, Bibiliya ivuga ngo guhishurirwa amajambo y'Imana kuzana umuco, kugahereza abatungu ubwenge ntibishoboka iyo ataguhishurirwa abantu barahona. Ni kuvuga yuko ijambo ry'Imana burya igihe cyose ico Imana ivuze, ico usomye inyuma behind yico eje gusoma hari ikintu kinyegeze cibanga rikomeye. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya ivuga ngo Umviriza renda abwira ikintu kuko mfise umwanya ahandi ko ndiruka kugira ngo ntimwave muncika. Umviriza, Bibiliya iravuga ngo guhisha ikintu kw'Imana. Iyo Imana ihishije ikintu nico cyubahiro cyane. Yesu nashimwe. Iyo Imana iguhishije niwo mwanya yigamba. Ifyeri rya data nuko kunyegeza. Abantu rero bibigira ngo ifyeri rya data nuko kugira neza urarusha. Ngira ndakubwiza ukuri, ifyeri rya papa nuko kunyegeza ibintu. Iyo yakunyegeje niho yiyemera. Tendo mugabo sha. Kubera iki? Igihe cyose yamirondera yuko urondera. Apana bigusanga huri, ucukura, usakambura, uraba kugira ngo utore cyakindi Imana yakunyegeje. Hamicubahiro cy'abami ari bo twebwe nuguhishurirwa ico yanyegeze. Murika muranyumva? Icubahiro canje nawe ni mu gihe dutoye ico Imana yatunyegeje. Gahunda ya Daniel mpava ngenda mu bintu byinshi. Gahunda ya Daniel na Mishaeli, Azariya na Hananiya aribo Shadraka, Meshaki na Abednego, igihe bashiraho itegeko yuko umwami babuze ivyo yarose, yabahaye itegeko ati nimumbwire ivyo munarose munabirotore. Igihe babibura yavuze ngo abanyabwenge bose bari ngaha kumugwa bose mugende mu bice. Siho bari baryo bagabo batanu
bane siho bari bagiye kuza babwiye ijya nkone ati manzuro re gato ntutwice uyu munsi dusabire ntidufuye umunsi hari ikintu uduha akanya gato turagaruka tukubwire baciye bagenda gusakambura reka ndababwire rero bamaze gusakambura bagabitora ivy'Imana yanyegeje baciye bagenda asaba audience babonanye n'umwami baramubwira indoto ya Rosa atayibabwiye baranayisobanura ikintu cyambere umwami yabakoreye yaciye abahinzu hari ibintu bidafatika udashobora kuronka udasakambuye ntiyababwiye ngo urumva ngo ubu nimuhandanye mwiga ngo mwe mugume ku kirimba yaciye abaha urupango nimba bari mu gisare kimwe ahandi bifuka uburengeti baciye bagenda mu nzu yabo icubahiro c'abami nuguhishurirwa ic'Imana yanyegeje ndashaka mwumvirize rero iki kintu ngomba kubabwira icambere kiruta yandi yose wofata uyu mugoroba mu majambo yose ngira mvugire ngaha kiruta ibindi byose nifuza ko wofata uyu mugoroba niki mu bisanzwe nagatera soni nikizira ntibibaho nakamara amazi nakamuna kwitwa umuherezi udafise ibitambo kwitwa umuherezi udafise ibimazi nakamubara nta muhereza adafise ibimazi mwanyumvise kabasange hiyo nta muherezi adafise ibimazi hama rero ikintu cy'ubuherezi si ikintu twiga mu ishuri hama ngo tuba abaherezi nico twacitse umvi maza murorere bibiri ivuga ngo aduhindura kuba abami n'abaherezi nico twahindutse ntabwo turabaherezi kubera twaciye mu ishuri twaciye muri theology uri umuherezi kuko nico wacitse nico wahindutse mu kintu objectif nyamukuru kugira ngo Yesu aze kutwitangira ico yari kararondera kuri je na wewe yarondera yuko tuba abaherezi n'abami aba bantu babiri abami n'abaherezi ndashaka mumviriza hano rero ikibazo gihari esheke tugira mu kuguru k'ubwami iva ku kuntu turabaherezi batafise ibimazi ibimazi si ivy'iwacu ibimazi nivyo kuduza hama ubwami ni twebwe ndashaka muvirize ikintu ubwami ni twebwe yatubwiye ndabahindura kuba abami n'abaherezi mugabo bibiri kivuga harya munsi gatora barya jambo mwakoze kurigumizaho ngo kandi bazoba baki abami hehe mwavyumvise ni kuvuga ngo bavuze abami bavuze kudomina bavuze kuroranirwa bavuze kumererwa neza muriko muranyumva kubaho utitse umutima kubaho utamerewe nabi umwami n'umuntu ataburanirwa mugabo igituma tuba abami mwisi tudomina mwisi nuko tumanza kuduza ibimazi igihe rero tunegrija ivyo dutegerezwa guhereza papa nayo ikinegrija ivyo itegerezwa kuduha twebwe mwanyumvise gashengero mwanyumvise abakunzi mu kwije imyaka 10 muravyumva ibinya kubitahura vyirukana ukubitana intebe vyirukana kubabazwa n'umuntu aguma yambara neza ukabona udahindura ikintu uhagenda kwiyumvira ngo nubwishime oya ndashaka mutahura ikintu umuherezi wese ategezwa kuba afise ibimazi yaduhinduye abaherezi ikibazo rero dufise nuko tuza guhereza
tukaza guhereza, tukaza nk'abaherezi dukoranye gutyo. Urabona muri benshi mukoranye ngaha muri abaherezi, naje ndimwo, mugo ugasanga turabaherezi tutafise ivyo duhereza. Umuntu akinjira ngaha bakaririmba, abandi bakora ngaha imbere, wewe aracecetse aranumye, nta kintu ariko aratanga. Imana ikamuraba ikavuga ati none bigenda gute kugira ngo nshobore gukoresha ijya sacrifice yose nakoresheje kugira uhinduke umuherezi, hamubeho uri umuherezi udafise ibimazi. Reka nakore ko ari yaratahuye rero ubuherezi icyo ari cyo. Dawidi agenda ku mbuga ya Arawuna, habaye icyago gikomeye cyane. Igihe yagenda guharura abantu, Imana yamuhitishijemo ibyago bitatu. Muri ibyo byago bitatu biratangura kuba abantu hazamwe ikiza, abantu barapfa, inkota, haba ibintu bikomeye. Dawidi ariko arasenga, Imana iramubwira ati Dawidi we, jewe sinkeneye amasengesho, nkeneye ko ari ikintu duza. Ndashaka mumvirize, nkeneye ko ari ikintu ugira gute undugiriza. Genda ku mbuga ya Arawuna hama untangira ikimazi. Mumvirize imvugo y'Imana. Genda ku mbuga ya Arawuna untangira ikimazi. Ahantu muhumve harakomeye cyane. Untangire ikimazi ku mbuga ya Arawuna. Muga ntigeze imubwira ngo genda Arawuna araza kubiguha ku buntu. Oya, yamubwiye ngo genda ku mbuga ya Arawuna uze kuntangira ibimazi, ibisigaye ndakubwira ibikurikira. Arawuna atangazwa no kubona ko yakiriye umwami. Yari oneri ikomeye, cyari ikintu gikomeye. Amaze gushikana amubwira ati umviriza mwami wanjye, ati kuza mu rugo rwanje ndakwinginze unyemerere ibintu byose ndabiguhe. Imana yakubwiye ngo utangire ibimazi wanje, ati parcelle ndayiguha ku buntu, ibimazi ndabiguha ku buntu, inkwi ndaziguha ku buntu. Mumvirize, ikintu cyose ndakiguha ku buntu kuko nukuri je sinkenye merewe neza. Dawidi arihimbira avuga ati jewe ndi umugabo ndondera. Hageze umwanya wa Dawidi, mambe wa Eliya, Bibiliya irashinga intahe yuko wewe ava yuko yubaka igicaniro yamanje kugisanasana, kuko icyambere yaramenye yuko cyabomotse. Yavuze ati sishobora gukora ibintu muri desordre. Inamaze kubona igituma Imana idashobora kwishura ngaha, nuko bagerageje gutanga ibimazi kandi batabonye yuko igicaniro cyasambuwe. Reka manze ndagisanasana. Hari ibintu tumanza gusanasana kugira ngo Imana yishure. Ndashaka mumvirize ikintu rero. Arasanasanya igicaniro, ahejeje amwawe kamazabao, ashizeho igicaniro, ashizeho ibimazi, inkwi, ibintu byose. Arangije, ni murabe rero ahantu hakenewe umuriro, mugabo Eliya atumye kwa amazi. Mutekereze, tugaruke gatoye muve mu muhemu cyane, tugaruke ahantu hakenewe umuriro. Eliya ahasavye ko bahazana amazi. Raba rero, ingunguru ya mbere barasutse, iya kabiri, iya gatatu, amazi arahera. Ugiye kuraba neza Jefise Bible d'étude, iyo uri kurasoma mu bisanzwe zijya ngunguru zine sizo Eliya yari yasavye, zaraheze. Ajya amazi yaravuye ku bantu bayasigaranye ubwa nyuma kuko nta mazi yarahari. Baheje kuyasuka arabwira ati okay, araheze sawa. Ubu rero reka mpamagara Imana. Imana amaze kwihamagara, Bibiliya tubwira yuko imanutse yafashe iturira amabuye, iturira ikimazi, iturira inkwi, iturira umusenyi. Igeze kuri ya mazi irayarigata. Niho honyine hari imvugo itandukanye n'ahandi. Ibindi yaraturiye, iraturira, igeze ku mazi irayarigata. Kubera iki? Eliya yari yamaze gutahura muri mpemu, atahura yuko bidakunda. Ico dukeneye ko kiza, tutegeza kumanza kukiduza. Ntabwo mwanyumvise, ntabwo muvuye ku kazibasha. Yesu nashimwe cyane. Mwanyumvise? Yesu nashimwe. Eliya yarabimenye yuko atagishobora kumanuka kitabanje kuduga. Imana igeze ku mazi ntiyayaturiye, yarayarigase. Ni kuvuga ngo yamvura yumva kakariri k'imvura, n'amazi yaragarutse kubera ari yaduze. Nico gituma twasomye ahantu hatubwira muri Yobu, ninde yabanje kugira icama kugira ngo ngire gute ndamwishure. Hari ibintu bidakunda abantu
mwicaye ngamuze ngo Imana ngo ni nyabuntu ngo igwishiriza imvura n'abeza ngo nta kibazo ngo izompa ngo ntacyo twokora ngo twahindutse kugororoka ngo twicaranye na Kristo no mu ijuru ngo ntabwo tuvunika ngo yavunitse ku bwacu ngo ntidusenga ngo yaboroze ku bwacu ngo urumva ngo turi ngaha ngo papa Jésus ngo je suis là ngo timovoa umva nta eforo nta mafungo na mafreshere gusa ngo igitangaza kizokoreka. Yoho izi mbaraga zose ndiko ndakoresha ni kimwe mu bimenyetso byo kubereka yuko atarugamba gorosha muri uru rugendo. Uzi ko ari abakristo bari ngaha bakubwira ngo yarabihejeje. Urazi ko ari bo benshi kandi ngo yarabihejeje. Yahejeje iki ko tumerewe nabi? Sobanurira abantu yahejeje iki? Ngo urumva ngo ntacyo twokora ngo kugira ngo hagire igikore ntacyo wokora. Urazi ko mu bantu ruhishije abantu urimo ntacyo wokora. Ubu rero ni wava ngaho tushaka ngaha kuri alimentation ngaha ngo ngishise ngo mpemu yarabirishe ngo nyorera. Ni mutahura ico yarangije carico ntiyarangije ahubwo yahejeje ivyiwe. None umuntu wamutumye muri mission natanga raporo iyo yihejeje natanga raporo. None bibiri tubwira ko yunamuye amaso araba he abantu yaravye he hama caravuga ngo iki vyose biragize gute? None umva yarabwiye nde? Yarabwiye data ati ndahejeje ico wantumye. Muga kuri twebwe vyari bitanguye ubu kwera urarambirije. Uzi ngene umugabo agoye kuronka ubu urarambirije. Uzi ngene akazi kagoye kuboneka ingene inoti rigoye. Yesu nashimwe cyane. Ninde yabanje kugira icampa kugira ngo ngire gute ndamwishura? Ibiri mw'isi y'ijuru vyose aho rigera ni vyande n'ivy'iwanje mwabahereza imwe. Reka mbabwire mu bisanzwe ari ikintu mwe mutazi ibintu mukwiye kumenya. Ibi bikorwa byose muvuyemwo vy'akazi nivyo wiriwemwo aho hanze aho tuvuye gutanga service. Nukuri tuvuye gutanga service. Ubuzima bwacu bwo ngaho hanze ni service. Mugiye twinjiye ngaho ni sacrifice. Iyo tuje mu vy'imwemo ni kiguzi. Aha ndiko ndabwira kubera inyigisho nyinshi ziborosha. Imyaka 10 uracari bebe urabyumva ciwe ntiskunda kubamvuga kucinga urabizi ngo iwacu twakuze batankankamira. Okay, bitanguriye ngaha vyakira. Hari abantu bameze gutyo urumva bamvuze sinzogaruka agahamagara apotre je vraiment gituma nakiza baramvuze. Aha kaca wiyumvira icari karamara ahantu aherereye n'ingorane. Aha turi mu rugamba. Bwira mugenzi watanu urugamba nta bintu vyo gufyinata. Aha ni mu rugamba. Ibintu kugira ngo bikire ni sacrifice no gucukumbura. Bibiri bivuga ngo ubwo bwenge ni wabucukumbura nk'ucukumbura inzahabu niho uzoburonka. Muhagarike korosha uru rugendo ntigorosha. Umuherezi wacitse umuherezi ategeza kumenya yuko responsibility ya mbere ariyo gutanga ibimazi. Gutanga ibimazi. Tegerezwa gutanga ibimazi. Ra mugenzi wawe ati nturi umuherezi uri amaboko masa murabo mubwira ati lazima utoe zabihu utegeza gutanga ibimazi. Mwe murabizi yuko Imana ntishobora kwiririmba. Imana ntishobora kwiririmba. Yo kwiririmba gute? Yadushizeho kugira ngo twe tuyiririmbire. Sivyo? Ukacuza ngaha bakaririmba ngaha ugakunja isura. Ngo urumva ngo bambabaje ngo sindirimba. Hama warangiza ukatubwira Imana ngo gira icuma. Wayimye icito kwiha ukeneye kwiguhica ukeneye. Apotre kandi ababwiza ukuri. Jewe rero nzira ukuri
kandi narakwemeye kugeza ku munota wa nyuma, nzokuvuga kugeza ntashe. Abantu mukiyayata muri Kristo Yesu, ariko muyayata bubu abibi ayibebe bibibu, ibintu birakomeye ngo bubu bubu. Ariko ndababaza ikibazo, nukuri muravye mu bihugu byose Imana yashizeho musi y'izuba, abarundi n'abarundikazi twara abantu bakwiye gufyina. Twari dukwiye gufyina twebwe? Oya nimumbwe, twari dukwiye gufyina twebwe? Tuza turaba gatatu turaba kane kugira ngo dufyine. Ubu duharuye abantu bose ari ku isi abafyina ni twebwe. Nimureke Dubai ifyine, nimureke Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifyine. Ufyina bi uhereye kuki? Uhera kuki? Ko nabari hejuru bamanutse, ubu turi kumwe. Abakuriye ikiriri n'abakuriye muri quartier cy'ibitoki turi kumwe, none ufyina go. Ibintu ntabwo ari byo. Urorosha we, ibintu birakomeye tukorosha. Urorosha ngurumva ngo sheni, ngurumva jewe ngo byukuri ngo ntibikunda konza kuryama ngo utarashika. Ryamasha ryama. Ibyo bintu nibiki ngo bebe, ivyo vya bebe nivyo vyagiye kwega birebire. Umuntu w'ubwanwa ngo bebe, niho ibintu bigenda gugoranira. Garuka ngaha, sabukuru nziza, garuka ngaha. Shoka ibyo bintu. Ngurumva sheri, ngo numva ngo uzasanga hapi tsinda cyafite ivyo ndiko ndakora, ngo nukuri ngo shura kurya ngo utarashika dusangiye estoma. Ibyo bintu nibiki? Ibyo bintu nibiki? Kyasha gatagura. Yesu yabitanze arimenya, araza kubikukumba mu nyuma. Wese kezi wawe. Ariko mubafyina twe turimwo. Oya nimumfashe Yesu na cyangwa ndiko cyangwa muriko mumbona nka kigingi, muriko muranyumva nk'umukozi w'Imana. Mbariza mugeza ati mubafyina twe turimwo. Vyukuri ntabwo turimwo n'ukuri. Ibintu birakomeye, biramugeza mu bwate, ibintu birakomeye, ibintu birakomeye. Rondera mu nyonga z'Imana. Ndabereke ku murongo wa 10 ndabira ugice 18. Raba ngo hano mafi ndabira igice 18 ku vyagiye. Aha ntumubona ko bitoroshe? Abantu ntavyo babona ko bitoroshe. Nibyo tworoheje aguma za kubikomeza. Bwira mugenza wati ambara neza, kenyera. Ni ibintu vy'urugamba. Bibiri ivuga ngo niwabona umuntu w'inkomezi yambaye ibigwanishwa, iyo ateramiye urugo rwiwe ruba amahoro. Ibintu byo gufyinata ntavyo. Nimurondera Imana ibintu bihinduke tutayicukumbuye. Bwira mugenzi wati amasengesho agera kure. Amasengesho ahindura ibintu bikomeye. Muba abasenzi, muba abagwanyi. Teramira ivyanyu. Nimba ari igihe cyo kureka gufyina niki? Mwe muribwira ko gutambuka urabona umupodo ngo nivyo bituma ukundwa? Nimba woroshe, Imana kuzanira uworoshe. Nimba uri gifaro ikizana hipopotame. Oho. Senga, tegura urugo rwawe, uzura umwuka wera. Mu rugo ntivyoroshe. Atoya urumva, jewe ndi mwiza. I am beautiful. Ndi mwiza ntacu. Mwiza. Shika mu rugo uruherero ukagufata. Urongo guri maneke mu mwanya muto kabungana. Sivyo, ikizohukumiza, kizozana stability mu rugo ni imbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho. Aho nagira ndababwire rero ni he igice 7 ndateka 18 ku murongo wa 17 na 18.
ndategeza imigani aho havuga ngo nkunda bankunda niho cyangwa siho ni igice cy'umunani ku murongo wa 17 nivyo urazi ngene havuga harya havuga ngo nkunda abankunda abandondera butagira gute bazogira gute dusubire inyuma gatoya kuko murarizi ku mutwe muga ntimuzi imbaraga zibitswemo nkunda abandondera murazi kirundi bwebwe ubudahumeka mwaryumvise mwumvise ubudahumeka mwabarundi n'abarundi kazi mwaryumvise ndashaka mumvirize ubudahumeka mwavyumvise kumurondera ubutagize gute hapana ibi bintu ngo rita tisa senefu ngo ndakubonye mu Bubirigi ubu umuntu aguma guta mu Bubirigi hagute mu Bubirigi mu mwanya mutoya utaranaje no mu Rwanda ubu uguye mu Bubirigi ivyo bintu mubireke ngo nawe we hariya ngwinde ngo wewe azika so bintu mubireke nkunda abagize gute abandondera nibo bazogira gute 18 havuga ngo iki raba rero kumubona kwayo itunga niki biri hehe mwumvise recompense y'Imana abamurondera n'imbaraga ico baca baronka itunga niki itunga n'icubahiro ntibironka abantu b'abanyantege nke rironka abanyembaraga imbaraga ubunye tugeze mu kwezi kwa gatanu urabizi yuko kuva mu kwa mbere turangi bonane wari kurasekeza kugeza no uracarya nturanafunzonsesha n'umusimo ugumurya amezano uri kurarya hama ngo nanje ngo I am a billionaire ngo jewe ngo nbita ngo jet privé nguri ngaho nguri kuri airport ivyo bintu mubireke jet privé ninwa essence ivyo bintu ngurumva ngo fite ngo amarange rover twara uzenya ngaho twara ngo sinokurira kwikinga nimbiri hafi y'ijeko ibintu bivyo iyoroshe itunga n'icubahiro biri wanje bona ubuki n'ubugorotsi mugabo hatanguye ijambo rivuga ngo nkunda abandondera nibo bazogira gute paraga imyaka 10 wategereza kuba uri gikoma ngo muri umurwanyi ibintu mwanya wose ngo apotre ngo nihuri ngo numvise imbe biciye ku imbeba ngo pato ngo hari ibintu biko ranyagaza amasafuriya ni gute genda urabe mundeke nyame ngo mucungaje ngo ngwino nukuri ngo numva ngo mu rubavu ngo hari ibintu bikora sinza igwanire ibintu tugomba kubamanipira sivyo zo guma tubumvisha yuko mutegeza kuguma muducako kandi igihuzo gikingire ahera caravuye vyo sivyo bwira mugenza wa nati ntabwo ari vyo niho bituvira mu buryajya nitwase ko muturaba ni muturabe mugabo iyo duhagaze nga turiko turabigisha kwigwanira kumenya kuba bagwanyi ni muhagarare kwijambo icyatatse cyose ijambo rigifitiye inyishu hagarovwe ngo handitswe ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo apana ibintu byose ngo urumva ngo uzi ko ariyo dosi batuzana hari umuntu yaje kumbwira ariko aragijojo muri biro ariko arayikenya hari abana bafitinye kwera hari abana bafitinye n'ukuri arayikenya carambwira ngo iki ngo papa ngo nagenda kubwira ngo je ngo mafungo yananiye ngo urumva ngo hagera saa 10 ngo nkaza numva biranse ngaca ngimbombo ndamuraba ora je rero kubera burya abashumba turatandukanye uyu arashobora kuba ari wonga mukinanira jewe ndo munyakabika uravyumva aho twavuye hari gihe atihuta kutuva ivyo rero umuntu ari karafina tanze ingene nakubiswe nari yibajiya naho nyene kuzironka ari ngorane umuntu azango urumva ngo bava ngo canye imbombo naje ndamuranda mwana n'ubucugura izindurye kya kumurya imbombo niwirira imbombo kimbombo ngo ngira saa 10 ngo nkuva biranse ngo nkacanga imbombo gimbombosh gimbombo ibanga ry'uhoraho
rifiswe n'abamwubaha ry'imbombo ry'imbombo. Aha rero kubera ahantu ibirenge twagiye turaca ko bitandukanye, papa kandi Imana ishimwe nimugume kuri ibirenge nivyoroshe, nta kuborohereza ibintu byo kuborosha nivyo twavyanse. Bwira mugeza turi umuherezi, mubwira ati ntukagaruke mu nzu yayo udafise ibimazi. Ibimazi subiramo cyane ati ibimazi kurondera Imana. Uru rugendo ntigoroshe, uwakubwiye ko gukurikira Yesu vyoroshe yarakubesha. Ntivyoroshe, no kwiyanka, no kwigomwa, no kwigobeka. Abantu barajanga bahazana amaverse ngo uba mu bwigobeko bw'isumba vyose, ngo azoga mari mu gitutu cishobora vyose, ngo ndabwira urangura umutabazi wanje. Akabivuga nifye Bibiliya yavuze ngo ubahe. Urazi Kirundi? Bwira mugeza ati ni kwigobeka. Kwigobeka kiroroshe. Kunyegera so kwigobeka ma. Kunyegera no ngaha nonyegera. Hano sinyegera. Kwigobeka no kwinjira. Ugara ngaha mwabigatanya. No kwinjira. Wabonye kwigobeka? Uku niko bigobeka. Ni kuvuga ngo kugira ngo igitutu cishobora vyose kigufuke, umanza kumena ibisika. Mureke ibintu vyo gufyina amafyeri yabaye menshi. Umuntu agahimbaza iba ngo undi nabasigaye avuga ngo nabaduganye ku musozi. Ntunze. Ngo nabandi ngo nimwandika abo tutabonanye. Ngo niyo ndi. Aho rero arafukamye ngo urabona ngo murambona. Bibiliya nayo ikavuga ngo itubonera hehe nizogira gute izoduhera. Ubu tuza twarakamera ku musozi ati nimundabe ati ndiyo atamubona ndiko ndatambuka ngo ndiko ndabikorera ngo ndabafise mwese. Arababesha ntavyo yikoreye. Ibintu byo kugendana n'Imana nibanga ni siri, ni ibintu byo kwigobeka, si ibintu byo hejuru. Dawidi ntiyafiye kunesha Goliyati bene data. Goliyati ku mugaragaro tumanza kumukubitiraho batatubona. Haleluya! Muri kamurumva icyo niko ndababwira. Goliyati tumanza kumukubitiraho batatubona. Imbaraga zahaye Dawidi kunesha Goliyati yazikuye mu kunesha idubu, akanesha niki n'intambwe. Kandi ataco tuvuga. Dawidi yahejeje kunesha idubu n'intambwe, ntiyaza muri quartier ngo abwire bakuru biwe ngo ndakomeye. Abantu bagendana n'Imana, barondera Imana, bagira ibanga. Si abantu bakene, n'abantu usanga isi baramaze kuyihindukira ikibamba. Si abantu bakeneye amafyeri, si ibi bintu kundaba amafyeri maremare. Can I prophesy? Fyeri ramwisha umushumba, fyeri ramwisha prophesy. Ubu dusigaye tubwiriza dufise abakokayi. Mutakura kibitoki kinama kwenda. Ibintu bishoboka. Dusenge. Ijambo ngomba gusozera kwa madusenge mbasengere tumwe. Basabira umugisho w'imyaka 10. Niri bakunzi banje. Hagarika kuza guhereza atacu ufise. Igihe uzotahura guhereza Imana ikidafise, nayo izokwitaho kuguhereza ico udafise. Bahaguruke masabira umugisha. Ngomba kubasabira umugisha. Bahereza. Twakomera Imana amashi. Uko turushiriza kurondera Imana niko turushiriza gukura. Uko turushiriza gukura niko hariho intambara zimwe initire zitaco zimaze tudasubira kandi kugwana nazo. Imana ishimwe cyane. Usomye 11 ku murongo wa 24 hari ijambo rivuga ngo Mose amaze gukura yanka kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. Hari ibintu uri kuranka uyu munsi bikakubwira ati nubwo wanka simva kubera utarakura. Ibintu bigenda kutuvako iyo twakuze tumaze kugira maturité spirituelle. Hari ibintu bidashoboka kuva ku buzima bwawe ukiri umubebe, ukiri umwana mutoyi. Mwana arakura
agwiza inkomezi zo mu butima, aba mu bugaragwa kugeza yerekanye. Ikwerekanwa ni etape ya nyuma. Waragwijije inkomezi zo mu mutima, warihanganye mu bugaragwa, hamukerekanwa. Hari ibisubizo turonka kubera tuzi igise cyavyo, tukamenya uburyo tubifata neza. Ariko hari ibintu tufa kuronka, ibi bimuriko muraronka, umuntu agagurirwa imodoka kubera yatanze umubiri wiwe. Gutunga amafaranga miliyoni 30 wahawe, wahonzwe n'umuntu, ntuzomenya agaciro kayo. Ariko ayuzi ko wasengeye, wafukamye, waruhiye, wisonzeshereje, wadugiye imisozi, hari uburyo uvyitwaramwo. Ishengero imyaka 10 Imana ihabwa icubahiro. Turashimira Imana kubw'imyaka 10. Mugi imyaka 10 nta kivuze. Iyi Imana ishobora kwitegeza. Reka mabishingire ntaye gatoye hama masengere. Imana nigeze gusenga nk'igitangura igikorwa imyaka 3 ya mbere. Ngenda mu masengesho y'iminsi 12. Ngenda kubwira Imana ati Imana nukuri jewe nkene nanje uzompemega church. Umuherezi ishengero rinini. Ndabitaka Imana iraga umunsi wa mbere wa kabiri ndiko ndasaba mega church ngirije irandaba iransanga muri aya masengesho irambwira ati ngira ndakubaza ikintu g'abanyapiano gatoya. Ngira ndakubaza ikintu. Irambaza ngo ishengero ririmwe abantu 1000. Ariko muri aba bantu 1000 nishimiye abantu 50 ari bo mbona ko nezererewe, banyubaha, bagendana nanje. Nishengero ririmwe abantu 150, ririmwe abantu 100 nishimiye. Hagati y'iryo shengero ry'abantu 1000 n'abantu 150, ishengero rinini kuri jewe nirihe? Urumva inyishu Imana yasangije mu masengesho? Mwayubise? Nararize ndira ndafye neza. Bwira Imana ntimbabarira. Hari igihe tuzana imbere yawe ibintu bidakenewe. Imana ntigwanira ubwinshi. Nimba mwuzuye gutya mudakuze mu mwuka, ata bintu muri ko muranesha aho hanze. Iyi myaka 10 nta kimaze. Mwararuhishije umukozi w'Imana. Nimba ata bintu uri kuri yambura aho hanze, nimba muri quartier batagushingira intaha, nimba ku ishuri batagushingira intaha, nimba batabona impinduka zawe aho hanze, ivyamwa batabibona, iyi myaka 10 mwararuhishije umusavye w'Imana. Si imyaka ikonta, n'ubuzima bukura, ubuzima bugenda bwitandukanya, ubuzima burekura. Twakizijwe kugira ngo agakiza ni transformation, no guhinduka. Agakiza si modere, saha no kuruhukira, kuza kwerekana ama modere. Agakiza ni ibintu vy'ibwina, ni ibintu vy'indani, n'ubuzima bumaze kwisakrifia, bwitanze. Yesu nashimwe. Bene data, nukuri ibintu birakomeye. Ingo ntizikiri ingo, imiryango ntikiri imiryango, ubuzima ntibukiri ubuzima, kubera tabuzima busenga bugihari. Mu kintu ca mbere mwibaza yuko pasteur ngaho yabatangaza ati iyi anniversaire tugira tuyisonzeshemo, mwari kuba mungana gutya? Ahantu rebe bitereye ubwoba. Satani n'umugome yamaze gufata ikirindiro gikomeye cyane. Dutangaza amasengesho mukanyika, twatangaza anniversaire mukizura, mwumva tutari muri danger ikomeye. Kandi iyo tudasenze tuja mu mosha mabi. Udasenga wese buryo ufise ibintu uri kurakora bidahesha Imana icubahiro. Ubuzima budasenga bwama mu vyaha. Nimwe mugoranye, nimwe muza ngaha muje kuraba udukobwa kubera tambaraga z'Imana mufise muri mwebwe. Tunabakomesha kwa jina la Yesu. Nimwebwe mutugoye. Abantu baza babire mugiru, nta bubire mu nzu y'Imana. Nimutanga imibiri byanyu ibi bimaze bizima, vyejejwe, niho kwikorera kwanyu. Muri biganza byanyu dusenge, za muri biganza ubwira Imana ati Imana mbabarira igihe cyose nashoboye kuza imbere yawe nk'umuherezi ntafise ivyo muherezi. Ndashaka kubwira Imana ati mbabarira, namanza ngaha nyasohoka uko ninjiye atakiru na kimwe nigeze mpereza. Nagira ndakubwira kuri umuherezi utegereza kufufisa ivyo uhereza, umutima ujanjaguritse, amashimwe, gushimira Imana uburyo ikubeshejeho, ibeshejeho umuryango wawe, aho uri kurahereza, gushika ngaho ugasenga, ukifatanya n'abaririmbyi, ukaririmba, ugashigikirana n'umusavyi Imana yabahaye, umumarayika abashize imbere, mugatangura kurondera Imana, ababwiye gusenga mugasenga, ababwiye kwisonzesha mukisonzesha. Umuherezi ategereza kuba afise ibimazi. Muherezi
ategerezwa kuba afise ibimazi. Bwira Imana ngo mbabarira igihe cyose naje imbere yawe nitwa ko nahindutse umuherezi, ariko ata munsi numwe hari bimaze ndugije imbere yawe. Nta munsi urambwira ngo urahimbawe n'ukuntu ndi imbere yawe. Abaherezi mudahereza mubayeho ubuzima buremereye, ubuzima bwo kunanirwa, ubuzima bwo kuburanirwa. Nta muherezi atagira ibimazi, nta muherezi adafise ibitambo, nta muherezi adafise sacrifice ategeza gutanga imbere y'Imana. Mbemwe mwibaza ko ari ikintu coroshe kuba Imana ikimazi yacise sacrifice, yacise igitambo. Igitambo ni ikintu kiboneka habanze hari kiguzi, hari kiguzi. Ndashaka usenge ubwira Imana ngo shoboza iyi myaka 10 ndagushimiye aho nahagaze neza Mana umbabarire, ariko ndagomba ngo mwami ndatanguranye ni anniversaire ya 10 nshaka ubuzima bukuze, ubuzima butera imbere mu buryo bw'imhemo, ubuzima buhereza kugira ngo kuguru kw'ibwame kuganza hano mu isi, kuba abami mu isi tubihagararemo. Iyo Bibiri tubwira ngo muzoba imitwe ntimuzoba imirizo, ivyo si ibintu, si ntabwo ari maji, ni kiguzi cyavyo. Muzoba imbere ntimuzoba inyuma, ivyo bifise ikiguzi cyavyo. Muzoba hejuru ntimuzoba hasi, ivyo bifise ikiguzi cyavyo. Iyo tudatanze ikiguzi tuguma turi mirizo, iyo tudatanze ikiguzi tuguma turaba inyuma, iyo tudatanze ikiguzi tuguma turabo hasi, kandi Imana yarasezeranye ko turabo hejuru. Nyene cyubahiro mwami wanje, ndasengeye ubwoko bwawe. Makasa prehadoka livas mendo sita tova, ndaguhaye icyubahiro mwami wanje, ndaguhezagiye nyaguhora ku ngoma. Sengeye abakobwa n'abahungu bawe, sengeye imitima yakoraniye ngaha kuri uyu munsi wa mbere, aho waduteye iteka rindwi yacu yo kwibuka ivyo wakoze, imbabazi zawe n'ubuntu bwawe muri iyi myaka 10. Ntitugomba kwirata anniversaire ya 10, dushaka kwirata ivy'ubuhizi, ivy'ubutwari mu myaka 10 twashoboye gukora. Abana bawe birate ivy'ubuhizi, birate kubohoka, birate ivyo banesheje, birate bazanye benshi kukugororoka, babandi bazokwambikwa igitsibo. Tugomba ivyirato, ntitugomba imyaka. Dushaka ivyirato Mana. Ndabasengeye uyu munsi ubabera umunsi wo gufata icyemezo, babeho ubuzima bw'impinduka, ubuzima bufise inyungu mu bwami bw'Imana, ubuzima buhindura benshi, ubuzima bufasha benshi, ubuzima bukiza benshi, kuba icete gisomeka, kuba abahimbarwa nawe, ukaturaba ukatwishimira. Niko Yosuwa na Kalebu babwiye Mose, baramubwira ngo nimba Uhoraho tumuhimbaye araduhereza kijya gihugu, kandi bene cyo icabakingira cyabavuye ko tuzobamira bwa mutsima. Nimba Uhoraho tumuhimbaye, ndashaka ufate icyemezo mwene data, nukuri ubimenye ko urugendo atari urwo gufyina, urugendo si urwo gufyina. Fata icyemezo, kenyera, vyura umuriro wo gusenga, subira mu vyuke mwijoro, vyura ibihe vyo kwisonzesha, subira ucanire, kandi bwira mwe muyerati ncanira, subira uncanire, furura ingabire umwasi yafuriye. Mana ndasenga ngo ubugaragwe buri mu mitima y'abana bawe buveyo mu izina rya Yesu. Iyi myaka 10 batangurane no gutemba ku ruzi rwa Mwemuyera, tembe n'uruzi rwa Mwemuyera. Ndasenga ngo Uhoraho abarabe ryiza, abamurikishirize mu nyonga hiyo, ashigikira intambuko zanyu, abaha umugisha, muhezagirwe mwinjira, muhezagirwe musohoka, muhezagirwe mu biyaya, muhezagirwe mu misozi, muhezagirwe impande zine z'iki gihugu, muroranirwe impande zose. Ndasenga ngo umuriro wa Mwemuyera ubakemwe, mugende mucanira abarundi n'abarundikazi, abataramenya Imana bayimenye biciye kuri mwebwe, kugira ngo kuri wa munsi tuzobe dufise icirato imbere yaduhamagaye. Mu izina rya Yesu dukomere Imana amashi,
menshi cyane.